bose baza kutubwira amadini baba bafise amahera ariko baba bashaka kugira ngo bakumve amahera gusaba. Rero aho ngaruka na wowe uri umu artiste ukaba wasabye amahera yiwawe wapatanye ku bwawe nta n'ikintu cyari ku mutwe kivuga ati utavuze aya turakubwira nabi hama ukaca wumva ko hari uwundi nawe yipatanye asaba amahera menshi reka induru. Icyo navuga nuko ushobora kubesha abantu ariko ntubeshe umutima wawe kandi ikinyoma kimara umunsi ukimara umwaka. Uno munsi urakuvuga ko wasinye ibintu birenze ariko ibintu birenze mu bintu bya mbere nabonye nuko amahera atihishe. So dukwiye kutaza twemera ibintu tutadafise ariko twemere bike twaronse. Hama ejo ubira amajana abiri myinshi hama ejo ya kontra nabivugiye ngabantu bose bavyumvise hama ukwe umwaka ugahera ugasanga nta kintu kimwe cyabaye no gufunguka nafungu ziri miliyoni cyangwa ibindi kubera ko wibeshe neza ko aheze nk'amezi ndwi baye asohotse injyajya kandi ni nagiye kwisohora abantu bari kumwambira ati haragera ariko kubera ko nabona ko igihe nari nihaye umusongo cyabaye kirekire basabye ko ninda isohora kugira ngo twandanye. Ibaze barabukutagasa nuko Imana yakugize. Nibaze barabukutagasa nuko Imana yakugize. Umwanya wawe n'igihe cyawe ndetse bakunzi ba open mic no munsi dufise umuntu utwa Emerisana aka romantique kubera iki romantique kubera ko kuva kera ari indirimbo z'urukundo yabasha bakunda kuyita ngo romantique cyane. Ni Emerisana yatanguye kuririmba kera cyane no munsi akafise indirimbo shasha indirimbo zibiri kubera ko ukunda kugira agace rero mu ndirimbo zawe rimwe ukaza ikindi gihe ukabura bivana ari igihe usora indirimbo ntiguhe uburenganzira bwo kwisorera kw'iyindi biragusaba ko banza kwirekanya indirimbo ikagira amahirwe hama usora iyindi mu nyuma y'igihe neza ko aheze nk'amezi ndwi baye asohotse injyajya kandi ni nagiye kwisohora abantu bari kumwambira ati haragera ariko kubera ko nabona ko igihe nari nihaye umusongo cyabaye kirekire basabye ko ninda isohora kugira ngo twandanye. Kare wari uririmba indirimbo z'urukundo cyane kurusha ubu naho wagiye mu bintu by'ubuzima gute? Umuririmbyi arahinduka bivuye na situation arimo canke n'ibihe ariko arabona hama ugasanga ukiyumvira ati by'ukuri umuntu aririmba gutya reka ndirimbe ibintu bimeze uku bivanye n'ibintu twabona wewe neza ko byari ibihe byasaba ko unaravye kuva kera cyo naririmba urukundo cyane imyaka myinshi ndirimba urukundo so guhinduka byari bikenewe kugira ngo abantu bumve ko ari ibindi bishoboye kuririmba atari bya bindi nyene. Kuri wewe dufate yuko uri kuraza utazosubira kuzimira nkuko muri iyo minsi twakubuze twabona tubonera amafoto ya gym ya sport abantu bakavuga ati mbe Emerisana sigaye ariho kugira body gusa cyangwa agomba gira ishure ry'aba bodyguard bimeze gute? Sport ni ikintu ahubwo umuntu agira sport sindamwumva. Sport ni ikintu cyambere kiza mu buzima bw'umuntu mu buzima bwawe ubayemo atumugira amagara meza yatuma utanagwaragurika kandi sport atuma woroherwa kandi abakobwa ngo barabespira cyane abakobwa navyo nzi ariko je sport ngira yoga ngira ngumane ndi forme hama nyine turwanye ubusaza kugira sport kenshi musaza hariho nabibaje bavuga ati nta kandi kaza akora muri gym cyane ujero kangaye ku munsi kiretse ko nk'ubu umaze nk'ibintu byose ntarajayo ariko ibindi bihe sport ndayigira nk'imisi mu misi ndwi ndayigira imisi 6 mu misi ndwi ngeze gutraininga muri iyo minsi bigenda biravugwa ko
ugomba ugire mariage n'umuntu arabase mu diaspora ari ngaha mu Burundi nyene iyo nkuru yariyo canke byari bimeze gute? n'ibyari byo naza ko hari abantu usanga baba bakwifuza ibyo bihe baba bashaka kubibamwo kandi utarabigeramo umurenge wabo babona ko hageze urumva ariko n'ibyari byo nanjye nabyumvise uko mu bandi ngo mugaho ubundi bati c'est vrai wabona Melissa yarokore nanjye ariko ntabwo byari ni kubeshuza rero kuri we ubasigaje igihe kingana gute kugira ngo ugere muri ibyo bigero ikintu cyo kuko uri bamwe mu basitari bazwi cyane no gukundwa n'abakobwa kuva kera ukiririmba gushika n'uno munsi ikintu navuga ntiharagera ariko rero ibintu byo kurongora iyo hageze ubaza ubona umunsi uyu n'uyu birakujyamwo umwanya mutoyi mugasanga wamaze kubona ko hageze ko ubana n'umufasha kandi ikintu cyo kubaka ikintu cya mbere ni ufatira umwanya kuko nakuze mu byo yambwira ngo kwahukana mu ngo kwahukana mu rukundo bisigura yuko umaze kwahukana kenshi mu rukundo bisigura yuko kubaka ni ikintu tuza kwitondera kuko ubusanzwe nawe tubinegrija kwahukana mu rugo ukavana n'umugore ubu urabona ko ibyo bigezweho ariko si biba bikwiye kuko nimba ni imwe tuvuga ngo amahitamo yawe guhitamo kwawe niko kwabaye kuza ibyo umugore ubona ko yogenda rero mu kuvuga ati abana mugira ibigira byose mu rukundo igihe uzokubaka mukagumana n'umugore kuko birashoboka ko nimba abavyeyi bacu baramaze imyaka n'imyaka bari kumwe n'abo bari barahisemwo kubera iki twitokunda twebwe turazi ko isi y'ubu itandukanye n'iya kera hari ibintu tugerageza ari byinshi ariko ndemeza yuko hari abakobwa b'umutima hari n'abahungu b'umutima ashobora ati bon icyo nkeneye kubaka icyo gituma ntararongora ndacarondera umwe muri abo n'ubu ntararongora hari abo mbona uvuga nti uyu ni sawa twojana ariko yibuze ko ari ubuzima bwawe bwose bisa ko wongera ukaraba cyane ego ikintu cyitwa amabifu kuri wewe kuva kera ntitugeze byaba gato cyane warigeze kubwirana amabifu n'inshuro nka 3 canke 4 ariko kuva ico gihe n'ubu ntibirasubira kugaruka gute utabereza agaciro kandi bituma umenyekana kuko hariho abaririmbyi bamwe ubu aricyo kintu babayaso mu gusohora indirimbo ateza gucaho agira challenge ya bifu yakubiswe video ye mama zigira zisohoke ntimuzisohore kugira usubira avuga ya ndirimbo ikiza ati mbe nakayasohoye turabatse bamaho gute wewe utabikora nasanze mu Burundi iyo ugize ikintu naho cyo wari gise kugira ngo umenyekane ariko ukajamo beef nasanze abantu bagifata ko uri kuriyemera bagifata mu yindi sanse utagihaye rero je sintago nkunda beef ndavuga nti nimba indirimbo izohitinga nimba indirimbo izogira amahirwe yo gushika kuri zoshika kure si ngombwa dukreye beef cyangwa ngo wamenye ko dukora ibikorwa byose amabeze irya sivyo wanje wa muntu uvuga nti bana jewe ndandi agakava kanje nkavuga ati nzosohoka ari kinini hama kubera ko abantu bamaze kwishamo ko abari indirimbo mba nanditse nkabimvira kwandika gusumba amamelody hama kacisohoka ariko burya hagiye kugira kiki zikatumanura kandi iyo kiki zibaye nyinshi naho abantu tubona ko tudakomeye icyo kintu nabyirinda ntabwo umuntu yaritswe bimeze kwa yicaye ikintu bibaza ko abantu bakwibazako abantu bibaza ko nashaka kuba bicara bakiyumvira ati none mucama sindirimba ariko arasohora abantu baramurembeje kandi ibintu tumeze ko bakiyumvira ijoro n'umuranga sindirimba ariko arasohora hari bamugiriye nabi kweli ariko siko biri ari ibihe bimwe nabayemwo bijanye n'izo ndirimbo ariko n'ibiri ntabayemwo ari inspiration niya hemanuro ugira kutanga ku bantu usanga bemeye imbere y'abafana b'abaririmbyi basinya amakontra arenze ariko bukiye tukabona ibidasa n'ivyo bemeye mu maconference de presse canke mu social media
icyo navuga nuko ushobora kubesha abantu ariko ntubeshe umutima wawe kandi ikinyoma kimara umunsi ikimara umwaka uno munsi urakuvuga ko wasinyiye ibintu birenze ariko ibintu birenze mu bintu bya mbere nabonye nuko amahera atihishe amahera ameze nk'umucanga iyo turi inzu abaye iraboneka ko kirara iraboneka ko so dukwiye kutaza twemera ibintu tutadafise ariko twemere bike twaronse ntibisigura ko uvuze ko wafise ibintu byinshi ari huza ko umusitari gusoma yego abantu bazo gushiramo akavirisi ko watunze ariko igihe kizogera babantu bavuga ati niba wamwigira kutubwira ibi n'ibi amerewe gutya rero twirinde kwibeshera ko nasanze mu bintu bituma n'abantu batadufasha harimo kwibeshera ubwo je nk'ubu novuga ngamvuze nti Emerisani jewe mfise contrat tigo miliyoni majana 2 iyo contrat ngi muzonkira urumva hama ejo miliyoni majana 2 nyinshi hama ejo ya contrat nagenga abantu bose bavyumvise hama ukwe umwaka ugahera ugasanga nta kintu na kimwe cyabaye no gufunguka nafunga uzira miliyoni cyangwa miliyoni kubera ko wibeshe so ntabwo dusanga nako gatsinye mu miliyoni amajana 2 arabuze n'amahera imiliyoni yo kwireguza birababaje rero mu bintu nasanze bituma n'abantu bajya abantu tuvuga ko ari abantu bafite amahera batadufasha harimo kwibeshe kuko umuntu maze kumbwira ko ufite miliyoni amajana 2 cyangwa miliyoni 100 cyangwa usinye amakontra y'imiliyoni 50 cyangwa zirenga azovuga ati ba twabaje amafisa amahera niwe uruja kumubwira arishoboye support kandi akacerirwa kuri media avuga ngo dukeneye ko ababosi baza kuinvestisa kandi baratanguye gushiramwo niyo myido bashoboye ati pakuki urumva wewe wamaze kubeza abantu kufisa amahera menshi hama ukacushaka ko abo bantu nyine bayafise baguza ubusapotinga nibibaho nibikunda rero je ahubwo system twe dukora bien niyo kuja kumaza kubatira bina amahera dufise urumva yego ariko dushaka ababosi badufasha kugira ngo industry yacu tuyiduze gusumba uvuze gutyo hari abantu bazogutaha abajama barakenye bamari baravyivugira nimubaha amahera abakuru ariko nabwo kuvuze miliyoni urazi gukena abantu bazi kutunze ikibazo n'usaba amazi nkayaguhabwa afise amahera menshi acha bangu uri kunshinyagurira wewe mahera ufise kunshinyagurira cyawumva rero dukwiye kwa accept icyo turi reka tuvuge bya dufise nakari benshi bakeneye ko babimenya ariko reka twemere ibyo dufise reka twemere icyo turi kugira ngo duze tukirejo tuze nitwakirejo tuze turonke icyo twifuza gushikoro bajya bose baza kudusaba bajya bose baza kutubwira amadini baba bafise amahera ariko baba bashaka kugira ngo bakumve amahera gusaba rero aho ngaruka na wowe uri umu artiste ukaba wasabye amahera yiwawe wapatanye kubwawe nta n'ikintu cyari ku mutwe kivuga ati utavuze aya turakubwira nabi hama ukaca wumva ko hari uwundi nawe yipatanye asaba amahera menshi reka induru urumva reka induru niwe wahombye kuri wapatanye nabi hamugendeshe y'abandi yigire neza hamutaye uzosubira baguhamagaye nawe uzobakosora ariko ntucuvuga ngaho uvuga ngo ukwira naka no game wose yaje kwiwe no gupata mwese apata no kwiwe umwe apartye ko amahera menshi sawa wowe apartye ko ngamake wapatanye ko ngamake ishima yuko ni kwawe tubishimire Emerisani namwe murakoze cyane kandi cyari kijoshe gose guhinduriye amateka n'abantu bahindura imvugo bahora bakuvuga ko Imani guheza gikugurura inzira sinkubesha na shetani arakwegera akakugira umujama yo abatakwemera nabo bakakwemera abisi buzuye uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi teye imbere biraba bagashaka kufa abisi buzuye uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaye gashaka kuva